rimwe vugana ikiyago n'ikindi. Ikiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu. Ikiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu. Umuvugizi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu, uwa leta y'u Burundi hamwe n'abandi bavugizi b'izindi nzego zose z'igihugu bazoremesha ikiganiro ku maradiyo yose asamiranira mu Burundi. Ni ku munsi wa mbere igenekerezo rya 24 ndamukiza uno mwaka ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri kuri paruwasi Cibitoke. Ico kiganiro kikazotangura kuva isaha 3 zo mu gitondo gushika isaha 6 z'umutaga, aho abo bavugizi b'inzego igihugu bazokwishura ku bibazo by'abene gihugu n'abamenyeshamakuru. Bene gihugu b'intara ya Cibitoke no mu micungararo yaho ntimucikwe nako karyo ko kubaza kababakiye. Nta kibazo na kimwe cerekeye ubuzima bw'igihugu mwimiriwe kubaza, ntimwitinye rero. Muzokwakura kuri telefone 77 amajana 719 amajana 467 canke kuri 77 amajana 719 amajana 468. Abakoresha umuhora wa Onamobi canke amatelefone yo mu nzu ni ku buntu.